dini y'uhoraho ibandanya itwereka inyifato umuntu yo kwifata ku bavyeyi biwe, inyifato umuntu yo kwifata ku bavyeyi biwe. Icambere, birruhuma fi ghayri ma'siyatin wala qati'ati rahim. Abavyeyi bawe ubakorere ivyiza atari muri vya bikorwa byo gucumurira Imana, kandi atari gukata cyangwa se guca ubucuti n'abanyamuryango. Mu gihe umuvyeyi wawe akubwiye umukorere igikorwa mu bikorwa bicumurira Imana, aho nturekuriwe kubikora, nturekuriwe kubikora. Kuko intumwa y'Imana yavuze ati la ta'atul makhluq fi ma'siyati al-khaliq, ati ntuze wumvire ikiremwa muntu mu kugarariza uwaremye, mu kugarariza umuremyi, cyangwa se mu guca ubucuti, ati niwankane na kanaka ntuzusubire kumuvugisha. Ivyo ntivyemewe, ariko mu bindi byose uzubakorera ibyiza iyo biva bikagera. Abdillahi mwene Masudi, Imana imwishimira, avuga ati sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama, ati nabajije intumwa y'Imana, ndamubaza ati ayyul amali ahabbu ila Allah, ati nikihe gikorwa gikundwa na Allah? Qal as-salatu ala waqtiha, ati intumwa y'Imana yaciye yishura ati nisengesho usengeye ku mwanya waryo. Qultu thumma ay, nongera ndamubaza ati imbwira ikindi? Qala birrul walidaini, ati nugukorera neza abavyeyi babiri. Qultu thumma ay, ati mbwira ikindi ewe ntumwa y'Imana? Qal al jihadu fi sabilillah, nukuja kugwana mu nzira y'Imana cyangwa se intambara nyera. Icyo twashaka kubona ni kujanye no gukorera neza abavyeyi babiri. Urumva yuko kiri mu bikorwa bitatu vya mbere intumwa y'Imana yavuze yuko ari byo bikorwa bikundwa na Allah cyangwa se bikundwa n'uhoraho gusumba ibindi byose. Ibikorwa bitatu vya mbere bikundwa n'Imana gusumba ibindi byose. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.